erega erega jewe n'ubusi ndasobanukirwa none hariho abantu basengera abantu bakabasaba amafaranga jewe nahora ndavyumva nkagira ngo ni inkuru mbarirano. Reka rero bakunzi banje munkurikira mbanza ndabumvishe umugore umwe ahenda abagore bari muri Saudi Arabia ko abasengera kwazi ivyabo akabasaba amafaranga. Jewe rero burya ndozikira ikintu ngenza ngira nari mbazi ndwi natwenze ariko ciye nwenga. Okay, reka maze tumwumvirize hanyuma nce ngaruka nanje ngira ico mvuze. Shalom shalom, yewe jewe na butari nkuru hari ibintu byananiye kwibikamo nasenze kuva igihe cyose biniganiramo umasenga muri no senga mugabo nkumva ndabikubwira nkumva ngo ijwi reka irinde mubarire ijwi rimwe rikambwira reka irinde mubarire hama cyaca kubesha n'ikibisha cyaca kubesha n'ikibi cyane cyaca kubesha n'ikibi kabisa cyatumye Ananiya na Safira bagira ibibazo cyaca kubesha n'ikibi umuntu ukabesha umuntu ukamubesha cyangwa nawe ukabesha Imana ni icyaha kibi. Hama nagiye kubona baraguhembye ajya amahera barayaguhaye buka kumuvuga ko batayaguhaye kandi barayaguhaye n'ukuri ibyo rashatse ndabikwatirira kuko numva ko byari byambujije amahoro mu mutima kandi maze iminsi ndiko ndasenga nyine nkabibona uko nasenga nkabibonaga ko nasenga nkabibonaga rero Imana yo mu ijuru n'ukuri sinaronka nuko navuga ngo kubabarire cyangwa ngo bigenze gute buryo umuntu akazi cyabiberewe nuko yihana. Sawa rero uzandungikire ry'amarangiro y'ikimazi utazakwiteranya n'Imana yawe yo mu ijuru. Cyangwa nanjye ngo ngendane ibibembe nyuma ya Namani na Gehazi. Wowe agashobora kujyana ukavuga ngo none abantu bakorera Imana ngo nk'abapfumu iki cyo kabyimvira mu mutima ya ntukaze wibaza ibintu byinshi kandi ibintu mbikubwiye ni ukuri mbimaranye iminsi nakuma nimvira ndabikubwira ngumva ujwi rimbwira ngo ubona kubaye nkawe ngo kurenga gicu nkagakuvuga ikiri ku mutima. Rero niyo mpamvu mbikubwiye saguhezagire nuko mukomeye. Okay, reka twumve rero uno yasengeye nawe ingene yaciye amwishura amaze kumva ko yamusengeye nawe yaciye amwishura avuga ati ubu rero warayo urasenga usengera jewe uku reka twumve ukuntu yambariye. Aho rero warayo urasenga usengera jewe ngo narahembwe ngo sinaguhaye amafaranga mbega abantu bobo mbega yemwe mwabaye gute kumbura mukizwe nandi biho bizobagora kizwa n'ukuri kizwa nimbura umuntu akorera Imana by'ukuri gute wosengera umuntu akaguha ikimazi ivyo bimazi ko byari vya kera Yesu Kristo atarasesa amaraso yiwe Yesu Kristo ataraza kwisi niho batanga ibimazi ubu amaraso ya Yesu Kristo niyo yaducunguye ku musaraba ikorogota Yesu yarabirangije Yesu yarabihejeje nta vy'ibimazi rigaje n'abantu numva ngo hari abafunga kiwani babasenzi rero mkavyumva ngo hari abafunga kiwani babasenzi sinabimenyerera burya je mahoro namusavye nomero yabimbwiye ndavuga ati nawe ndavyumva mu audio mu groupe ngo arabafunga kiwani ngo batsabe ibimazi ngo basabe ibimazi je sinabigire ndavyumva ngo barakugira amaderevase ngo biki ukarara utaryamye ngo sinaguhaye amahera aho kumbaza mbega umerewe gute urumva amahera y'ibimazi ngo warahembwe ngo kandi nibi kuba warambeshe none narahembwe twarayakoranye byagenze gute ni wanyishurije ko ari Imana yo mu ijuru yanyishurije byagenze gute nawe urakabye kandi urero urumva ugashuza no kunyerura ko ku mahera yiwanje atari ivyo atari wakoreye Imana hagarika kunsengera hama ndeke gukira hagarika kunsengera je ndize Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo Imana itishuza amahera erega naravuze ne nk'ubu no guha amahera igihe cyo gukora amahera maboko mu mpuzu umuntu agakora agasengera umugisha wiwe hama Imana igahezagira turi mu gihe cyo gukora apana gutekamira umuntu mpaka atampaye sinjya kandi mugaca mucisha mu ijambo ry'Imana Imana izobarandura
izobarandura nukuri izobarandura ntabwo wakansengera ndaguha ikimazi je ubwanje nyene nije navuga wewe burya wumva ivyo bintu vyokora naho nokabaye ingwaye na utansengeye nagwaye ikimazi burya ivyo bintu vyakora pe ariko wakansengera ukaja ku musozi nkakubwira ati narakize ubwanje nakwihera ivyo nshaka naho navuga ati ndakuguriye igitenge ntaguhaye n'amahera Imana yahezagira cyangwa avuga ati nigenda guha 10,000 ariko turinde guciranira ngo ndaguheba imazi vyiga isingwaye ndakomeye nani ndakomeye ndumuse kwari kugira ndakumvirize singwaye ndakomeye ndumuse cyabo bantu bafunga kibondi sinebwigenda bumva hewe amahoro yarabimbwiye ndavuga ati mpaho bafunga kibondi numvirize na hewe mana y'ijuru n'isi tuzatwikwegera ahubwo abadayimoni amahara ndirimbire kananje nkuririmbire murako abanyabyaha mwana kwihana mumenye ko mwicaye hejuru y'umuriro murako abanyabyaha mwana gukizwa mumenye ko mwicaye hejuru y'umuriro byarangiye ahubwo musabye na effective y'amafaranga muha umviriza ngo none nguza kumpa ngo angahe ahubwo jewe numiwe n'ibiciro birabaho ngo mbwira yuza kumpa ngo nze kuturira kwanza reka nje kumuvugira reka amavyumvira ingene yavuze ngo none uza kumpa ngahe none mbarira shamye ngenda dusaranganya mbarira nukuri ewa bukotse mbarira ngene nza ko bigenza rero n'umuntu ufise ideni amacini yaranze ndabiyongeye mu buhungiro ngene byo gende ngira ubukoze ko nugira ngo niko ndakugora dutegerezwa kuyaganye nagiye kubona baraguhenze ajya amahera barayaguhaye buke kumuvuga ko batayaguhaye kandi barayaguhaye n'ukuri byarashatse ndabikwatirire kuko numva ko byari byambujije amahoro mu mutima kandi maze imisi ndiko ndasenga nyine nkabibona uko nasenga nkabibonaga rero Imana yo mu ijuru n'ukuri sinaronka nuko navuga ngo kubabarire cyangwa ngo bigenze gute buryo umuntu akazi cyabiberewe nuko yihana sawa uraraba rero uzandungikire ry'amarangiro y'ikimazi utazakwiteranya n'Imana yawe yo mu ijuru cyangwa nanjye ngo ngendane ibibembe nyuma ya namani na gihazi wowe agashobora kujyana ukavuga ngo none abantu bakorera Imana ngo nk'abapfumu ikico kavyimvira mu mutima ya ntukaze wibaza ibintu byinshi kandi ibintu mbikubwiye n'ukuri mbimaranye imisi nakuma nimvira ndabikubwira ngumva uje urimbwira ngo wona kubaye nkawe ngo kurenga gicugaga kuvuga ikiri ku mutima rero niyo mpamvu mbikubwiye saguhezagire nuko mukomeye nuko nawe uba uronka udusha nk'utu WhatsApp yanje ni plus 358 46 tranteye 314 tunsangize vraiment ndadusangiza abandi sinkunda kupinga ariko hari ibintu umuntu aba yumva ko akwiye kubwira abantu ushaka sangiza abantu nukuri kugira ngo bigende neza n'abantu bamenye ahisigeze murakoze cyane je nitwa Daniel Mugisha nkuko iyi sheni yitwa